Yo ndagarutse n'ibintu vyiza no musi tugiye kuraba top 5 abantu batanu b'abarundi baririmba aba artist baririmba bagezweho bazwi mwibi bihe vya 2024 maze n'ibihe biri imbere tugiye kuraba munazoba international ubwa mbere na mbere kubera ndibaza mu Burundi ndabizi sindiyibaza mu Burundi nta muntu ari international ego barasohoka baragenda gutembera mugane international umenywe n'abantu atari abarundi bari mu mahanga umenywe n'abantu ba mu bindi bihugu muri Jamaica muri Amerika umaze gufatirwa muri Amerika uri international aho bawahejeje rero musi tugiye kuraba abantu batanu aba artists batanu bashoboye kuzoba international bavuye mu Burundi wibaza ninde ntusigwe n'ikiganiro urabe cyose kubera mpera ya nyuma ndaza kukwibira kabanga utaruzi ndibaza we ntakuzi mugari no musaza kukamenya rero uze kuraba iyi video guhera ku mwanzo gushica ku mwisho top 5 artists from Burundi. Dufise batanu gusa ni benshi bariho mugani dufise batanu ubona ngiye gukorerako turaba ama views bamaze kuronka mugana ama views yaba bantuze yaba artists ngiye kuvuga baramaze kwiza 1 miliyoni imwe kurenga rero nta bandi nabangiye ndabadondore gusa singiye kuvuga ngo tuwa mbere n'ubu wa kabiri wa gatatu oya ngomba ndabadondore gusa hanyuma ce ntangura kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu tugenda turavuga n'amateka yiwe mugani si menshi kubera ntavyo nzi vyinshi menye ivyo ushobora kubona kuri YouTube. Rero hariho D1 hakabaho Dramati hakabaho Fernando hakabaho Alves TB numva ni benshi mugana abantu tugiye kuyaga ko nta bantu batanu tuhera kuwa nyuma tugenda kuwa mbere ashobora kuzoba ashobora kukwiza ashobora gushika ku rwego agaserukira umurundi wese kubera ndizera nta murundi yanka akaziki umurundi wari wese ndaza arakunda akaziki naho yoba ari umusenzi naho yoba ari umuki akaziki burya anakaziki burya gagushira mu vyumviro vyiza gagushira mu mwanya mwiza akaziki umurundi aragakunda rero umunsi tugiye gutangura ku muntu wa gatanu nawe nta wundi ntiturabira ku ma views ndabibutse ntiturabira ku ma views kuko tugenda kuraba umuntu jewe mbona mu vyumviro vyanje muri opinion yanje ashobora kuba yogira iyo chance au kuba yoshika kuba international hose barasohoka mugani ntibaragera ku rwego kuvuga ngo ati baby calm down this is sexy body got my heart in a lockdown mu rwego ninde abishoboye ninde zoserukira abarundi turaza kuvaho n'ibintu vya shitani burya ibintu vya shitani naho tuvyirengagiza keshi na keshi biriho mugani ntibiriho nkuko abantu bavyumvira rero ngiye dutangure ku muntu wa gatanu tumbanuka dushice kuwa mbere urabifiteho yose kubera hari akantu kanyuma kasa kugutangaza ushobora kandi kuba nawe utazi mugani ukuye kukamenya wa gatanu ni Satibi no mu artist si wa kera kandi si wa vuba mugani arafise irambiro nk'uyu mwuga arimo n'ubwa mbere aho si ubwa kabiri akwije imiliyoni mugani amaze gukwiza video yiwe iri papi ugiye kuraba ifise imiliyoni 5 sikuvuga ngo ati ngo nabantu benshi aho nabantu bake yarageze ku rwego mugani twibuke na YouTube irashobora gusunika ikintu ikakiduza mugani ntagire numwe akimenya catoce mugani ntikibe catoce nkuko uvuga ngo ati kiri international je ku bwanje indirimbo ndavuga ngo iri international ni ndirimbo igera kuri imiliyoni 100 z'abantu bayiravye kandi nyambari umutambo nyambari akantu bakuyemo nta utakazi hakurya inosabe ujya mu Kongomani ubwa mbere akiza jewe ntaramumenya ndumvise indirimbo yiwe nawe ujya mutambo yagize international ubungira nta utamuzi rero Satibi jewe sindiko ndamujaji ngaho sindiko ndamwugarira aho yandiko ndavuga my opinion bitahure wandike ngaho muri comment umve nawe kubitahura cyo kimwe rero uwa gatanu ni Satibi hanyuma uwa kane nta wundi n'uyu D1 aracari mushasha aracafise ubushakashatsi aracateka arafise ibintu byinshi muri studio naho ntabizi ndibaza arafise ibintu byinshi agomba gushikiriza abafana biwe mugane kugira ube international
ni ngombwa urenge umupaka w'u Burundi, urenge umupaka w'u Rwanda, urenge umupaka wa Tanzania n'uwa Nigeria, urenge igihugu cyo muri Afrika cyose, mambe ntuze continent yo muri Afrika yose, hanyuma useruke hariya hirya tuvuga ngo ati Mumahanga, muri Amerika, muri Spain, kugira ugere ngaho hantu ni ibintu bigoye, mugani birashoboka. Urashobora kugira chance, lucky, ukagira indirimbo nyine ukabona agize umuvuduko, urumva iyo ni chance. Mugana abandi nawe usanga bafise imitahe bashiramo, bafite umumanager gushiramo amahera hose ukaburiho, hanyuma ukaduguko. Rero D1 ico gituma namushize kwa kana cyari mushasha, arafise iyo chance, arakeneye umutahe, mugana ibintu bitwara umwanya. Rero uwa kane ni D1. Hanyuma uwa gatatu ndabibutsa namwe muraza gushobora gushira ngaho muri comment ngene wobona aho ngene wotondeka abo bantu wewe kubibona ninde ashoboye kugira ubwo bushobozi bwo kuzoba international, tazoba ari muri Afrika gusa ahubwo ku isi yose, ninde azoserukira igihugu cy'u Burundi. Hanyuma uwa gatatu nta wundi ni Lino G au Lino G. Rero Lino G mushira mu bantu bagomba kugira ijya style yo kuvuga ngo ati ni international, mugani arafise akaranga ku Burundi. Kubera kugira ube international ni kuzura shiramwo ibintu vy'ivyongereza basi mu ndirimbo zawe, imidiho ukagira muri trend, ubigiriye muri trend nawe ugafata kwa bijya, mugani ugomba kuba international wigirira i-trend yawe. Ziya piano zo muri South Africa ziyo umuntu yazizanye ni wene yagize iyo trend acaba international. Leo nawe uzanye iki ukigire trend hanyuma kugira international. Urashobora kugira trend ukakizana ukagishira mu Burundi bakakimenya ikintu gishasha, ngane kugira kibe international, nivyo ne bigoye. Rero anajinda mushangaho nawe nyene acari young, arafise aracateka, aracacookinga muri studio, nga usanga afise ibintu byinshi. Rero umwanya maze n'indirimbo ni kuba yandika neza, byose ni style yiwe, byose urashobora kumuduza, mugani si uwa mbere. Tugende kuwa kabiri nawe je ndariyumviye kuwa kabiri kubera Fernando Mr. Aye n'ubwa mbere ndamwumvise kwa ijya ndirimbo yiwe Belisima. Ijya ndirimbo ni indirimbo wovuga ngo ati yabaye international mu gihugu cy'u Burundi, kubera je niho ndovuga ngo ati ndatanguye kumwumva, aho ndatanguye ni kumwumviriza. Urumva yabaye international mu Barundi, mu gihugu cy'u Burundi. Ego naho yaduze kaduga abantu Mumahanga bakayimenya ntiyabaye international, kandi babizi dukunda kubesha, mugani yabaye international mu Barundi, aho woge do kubaza sister wawe ugasanga nawe nyene arayizi. Rero urumva aho urakereje ubundi mugenzi wawe kubera ubona karimbo kari bien. Naho gusa iki French burya kirashobora kugenda international, mugani icongereza gusa rero nico kigenda international cyane kuruta ibindi birimi. Ego urashobora gucreatinga trend indirimbo yawe yistire mu kirimi cawe, yistire mu kirimi cawe kaba international, kandi biragoye aba ari ibintu by'umuvuduko kweri bidasanzwe ugize lucky. Rero cyo gituma ndamushira kwa kabiri, nawe nyana cyari mu turumba arafise arashobora kugira iyo chance yo kuba international. Tugiye hanze Bruce Melody ndibaza uramuzi, ujya ntari international nabo bonti ni international ya wene baramusizemo umutaha baramusohora agira collab n'umuntu yari afise international hit, mugani nabo baramuzungurica mu bihugu byose byo hanze agira ku iyo ndirimbo, mugani ijya ndirimbo ntiyafashe ngo ati ngwibe international, nawe nyene aracari umurogo. Tugaruke mu by'iwacu mu Burundi, uwa mbere ashoboye kugira iyo chance je mvuga ngo ati afise nka 50% mu ntunge, 50% yo kuba international. Biragoye kuba international, si ibintu byo kufinata. Oya ego urashobora gupostinga gushira indirimbo kugira hane, mugani kugira ibe international ni wa mutahe. Cyo gituma mvugana byawe ni bya shetani, mugani abantu babitahura aho babimenya aho bavyakira ubutandukanye. Nico gituma uwa mbere nta wundi ni Drama T, ngo Drama T afise ngira nk'ama hit, naho ntagenda avuga abandi impuzu ama views bagiye baragira, bose bararengeje ama views mu miliyoni, bari ku miliyoni 6, ama miliyoni 3 uko nuko. Mugani Drama T
arashobora gufita agatrend, arashobora kugira style yo kuvuga ngo ati afise kajya kantu ka ram, kandi arashoboye mu Congereza no mu Gifaransa. Urumva arafise na burya na ijya style yiwe kuvuga ngo ati umuntu yoba international, ashobora guserukira igihugu cy'u Burundi akaba international. Mugani ni bwa buryo na wa mutahe na ya chance ushobora kugira ubonekwe aho ubonekere Uburundi ku isi yose. Ibintu bigoye ego. Rero urumva Dramati arafise yo chance. Urumva hari uwa gatanu ni Satibi, uwa kane ni D1, uwa gatatu ni Lionel G, Mr. IF Fernando, uwa mbere afise high likely chance, afise ari hejuru ashobora kuba international akaserukira Burundi ni Dramati. Mugani nawe urashobora kwandika ngaho hasi ingene ubibona. Hari usanga hari abandi jewe ntazi, mugani abo nibone nshobora kumenya. Urumva abo ntazi ntibashoboye kuba international. Mugani nciye ngaruka rero kuri ka kantu uzenya kaga secret kanje ndagomba ndababwiye. Burya kuba international ni ibintu biza bitumbuka, biza nyene ni nko mu buzima. Ibintu byose turabirondera ntitubironka, mugani mwanya tutazi bigashoboka tukabironka. Rero nuko nyene biri ni kuba international, aho ni kuba uri mu artist aririmba neza akabarondera gutera imbere. Ni ibintu biza utabyiteguriye, mugani bikakubako bikagushikirako. Nico gituma mvuga ufute aba bantu bose ndavuze, abantu batanu, ushire umuntu tutazi, maze usanga ariho mugani tutaramenya, ugasanga ni gwena zoba international agiye kuzozamuka kuruta abandi. Ni hamwe cyamvuga ibintu vya shetani. Burya ibintu vya shetani hari aba artists benshi, abo bo muri Nigeria bari international, man. Ibintu bigoye kuba international, ukagenda muri Hollywood ukaronka intuze BET award uko nuko. Rero ivyo bintu kugira ubironke ni hamwe uvuga ngo ati harimo imitahe. Iyo mitahe rero niho mubonga ati ngo ibintu vya shetani, kubera burya ibintu vya shetani si ibintu ngo kugenda ngo kubapfumu ngo kugenda oya. Ni umuntu aza utazi akagushiramo amahera, ibintu vyawe byose ukora ukamenga arabikoze ko nk'umumarayika, ugasanga biravumye. Mugani warasinye. Nico gituma ajya ama record label usinya, abantu bo muri Amerika basinya muri Hollywood, usanga ari ibintu biyobera. Umu artist wena agasinya, mugani ntamenye icyo asinyiye gusa amenya yuko asinye imiziki yiwe, agiye kuyiduza, agiye kumenyekana, agiye gutera imbere, agiye kuronka amahera, agiye kuronka ibyo agomba byose, intuze ya byose ijya sinya. Wewe ubaza ngo ati usinye ngo ati music contract naho usinye. Ivyo umuntu wese w'umu artist akwiye gukora, aho bagomba ko bajya abantu hejuru, bagomba kakora, aho akwiye kugenderako. Urumva ni ibintu ubona nk'ibintu bisanzwe, mugani bidasanzwe. Ego ntiwibaza ngo atsinda shitani ikintu ngo kizoza c'igikoko. Oya, n'abantu bafise ubushobozi wowe udashobora kumenya. Iyo wavuye mugani bakawufita, bagashobora kugufasha nawe bakakuzamura, bagushira hejuru. Tugaruke, ntimutinye, ntimugende, ni mu mari video yose ntiwagire kugira ngaho comment aho ukundi iyi video wumvise ibyo ndavuze ko bimeze neza, aho ugomba ko mugenza washobora kuyimenya, aho ashobora kumenya ibi bintu, sharing nawe nyene portage kugira nawe nyene ashobore kubimenya, kubera ukuri kurahana ahandi. Rero aka video karaka ani wagire kugira like, subscribe, share, urungikira mugenza wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri nta handi nta hanyene. Tuzosubira kubona niyo twabonana.